vya Fanny rero Ehe. ku bintu Fanny yavuze. Fanny rero yavuze ati none ubu umuntu afise filime nyinshi uza gusanga atanazwi uwo muntu ntiyokwibera umufana kwera abo bantu bavuga ngo bafise amafilime menshi nibibera abafana bicare hasi baraba umupfakazi tu nta bindi uca afata abakinyi ba filime akabafatira mu ruvangi urumva agaca avuga ngo hariho abantu ngo bafise filime nyinshi ngaha mu Burundi ngo abo bantu ari kugiye kuraba ngo ugasanga nta hamwe bazwi atakintu bashoboye man uvuze abantu bafise filime nyinshi ngaha mu Burundi harimo Sami urumva harimo Amede harimo Abeli harimo Riva ugaza kuraba Riva niwe yatanguye kumukorera filime ya mbere urumva ugaza kuraba Abeli niwe muntu wa mbere batanguye gukorana filime hera na Fanny urumva ugaza kuraba rero gwa ruvangi yabashiramwe rero gushuza gufata umuntu nka Abeli ugafata umuntu nka Riva urumva nka Dani nka Sami nka Amede ugacumwita umufana man Amede yakinye filime kuva 2012 uyu munsi ari mu mwaka ugira 11 mwaka 11 uri kurakina filime ari mu mwaka ugira 11 ari gukina filime uwo muntu rero yatakaje uburyo bwinshi amafaranga menshi amamiliyoni kuko umwanya nivyo yararonse experience ariko hari ibintu byinshi yatakaje hari ibintu byinshi yahevye ari kuja kudandaza canka gira akorora uwo muntu mana gasohora filime ugashimubwira ngo no mufana hari ikintu bita mu Kiswahili kulewa sifa urumva ari ikintu bita kulewa sifa rero nimba yabonye Fanny nta filime nimwe yari bwakore ngo ikundwe nk'umupfakazi bro Loy TV. I just want to everybody. My name is Radio. This is Loy TV Burundi. Name is the Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Yes nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV Burundi. Right now rero dufise umutumire muri studio za Loy TV. Ni umutumire novuga yuko arafise ibyo yakoze, arafise novuga amateka yanditse haba muri filme, haba no mu guhinyanyura amafilme, haba no kwandika filme. Ni umuntu novuga yuko afise impano zitandukanye si vya bose tumenyereye umwe ugasanga afise impano imwe ariko we novuga yuko afise impano zishika kuri 4-5 ndabesha bro 4-5 tu nazo nzi je zonzi kwandika filme gukina filme mbo no gukamera no kumota mbatari nyinshi bro man yubitse kufise impano nkizo kwanza horushima bro kuko si vya bose bro si vya bose bamwe bamuzo haro nabariro kazoma ngo ntamgo je impano yanje ntayo nawe ufise impano nkizo wallahi bro birashikanye ugasanga umuntu ntazi impano yiwe kubera ko kwanza kugira umenye kuyifise no kuba waragerageje sasa brother iyo wibutsire kufise impano nkiyo horushima imana ho basi sinshima iyo ndavyibutse ahubwo nshima buri gihe ushima buri gihe uya urasenga sha wese ndakona ugiye gusenga umuhungu je ndamuza ariko sindamona agiye gusenga nta n'umunsi ndamwandikira ngo ambwire ngo ndi mu rusengero ngo ndamutelefona ambwire ngo ndi mu rusengero ambwira ngo ndiko ndashootinga filme ndiko ndakamera filme ndiko ndamo nta munsi rumwe arambwira ngo ndiko ndasenga ndi mu rusengero bro burya urasenga kweri ndi mu rusengero sinokwitaba ariko nta munsi rumwe ndagutelefona ngo ndakubura bisigura kudasenga bamuhungu gucugereza bamu erega koga ivyaha sukirirwa muri douche kandi kube kunyana ndasuku dasiba dimanche biba vyumvikana nimba nsenga canke ntasenga ico nzi ico umutima wanje urera sikuvuga kudakora ivyaha ariko iyo ukoze icaha uribuka gusaba Imana imbabazi yawe ariko navuga hagati yaho kwanza navuga yuko twahirukana kera wallahi mbona waranavyibushe bya hatari bro amafaranga kwe ceko ntayaronka mane nanje bro wapi sama ceko ntayaronka bro amafaranga ahubwo ni Imana gusa kuko nubwo yo bara amafaranga Imana nitanga amahera tu ariko na shetani iratanga amafaranga wa musore ayo rero ya shetani ntayonzi aya shetani nubwo yajya nuvyibuha osaga umaze kuyajya wa musore wapi ariko nawe yajya ntibavyemera sha bose bavuga ati cye nayo ndajya tu
bivana no kwemera k'umuntu hari n'igihe usanga iyo shetani yaramubujije kubivuga. Turi kumwe n'umukinyi w'amafilme cyangwa se umwanditsi w'amafilme n'umuhinyanyuzi w'amafilme, navuga yuko umusore ari talented, afise impano zigiye zitandukanye. Uno musi rero niwe dufite muri studio za Roy TV kugira ngo tuyage ku ruhande rwa filme, tuyage no ku ruhande kungene yashobora kwandika filme, kuko si vya bose kwandika filme igakundwa. Hari abenshi bazandika ugasanga amaviews 2 3 4, ariko aba basore kweri nimba murogara. Aba basore rero iyo bagukiniye filme wallahi ntiyigera iswata. Oya nta kuroga. Ntiyigera umva ikintu kidashoboka, ntiyigera iswata. Bro, ibyo bintu birabaho kweri. Birabaho ariko urumva nta no kwama akora amahiti imisi yose. Arizo twakoze zitanasohotse, hari nizo twakoze zitakunzwe nk'izubu. Sasa brother, nk'umukinyi wa filme duherenganye ne, mbega w'umukinyi wa filme ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi uvuga ati kabisa uyu mukinyi ebana asalute ninde bro? Uvuga ati je kabisa uyu kuri filme yiwe ebana bivanye n'imyandikire n'imikinire aranyemeza sana. Hano mu Burundi Sami. Kubera iki Sami? Mu Burundi hari abakinyi benshi ba Fanny, Lavinne, ba Abel Ndwayo n'abandi ba Grace n'abandi benshi bagiye batandukanye. Kubera iki Nyama avuze ati je kabisa Sami ebana big up? Kubera ko nahandi ari we yahanshikanye. Ahuri niho yagushikanye, ubisigura yuko wafashijwe na Sami kugira ugera ugeze kugira witwe Nyama huno munsi. Ariko hari abakinyi bavuga yuko bayoboye abandi, ugiye kuraba muri filme bavuga yuko bayoboye abandi. Reka ndabivuge kuko sije navyanditse. N'umukinyi azwi ku izina rya Fanny Lavinne. Fanny Lavinne ari kiganiro yatanze kuri televiziyo, ntiriwe ndavuga izina, aho yavuze yuko ari we mukinyi novuga yuko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari we ayoboye abakinyi b'amafilme, aho yise na Mama Lao mu ruhande rwa filme. Brother, mbega nk'umukinyi wa filme ico kintu uracemanga cyangwe bimeze gute? Uri umufana wa Fanny Lavinne, bimeze gute bro? Bya Fanny rero ku bintu Fanny yavuze, yavuze ko reka ndabisubiremo, yaravuze ati hari abantu ugiye kuraba ibintu barimo atavyo bazi, atari n'ivy'iwabo, bisiga ko ataco bashoboye. Urumva bica biba acavuga ati abo bantu rero nibatuze abo bantu ico bashoboye ni kwibera abafana ba Fanny Lavinne. Ariko rero je iyo nkuru narayitohoje neza ndamenya ati eske ibintu Fana bivuze kubera iki. Urya Desani yapostinze Dani ujya kina kwa Abel. Bo amupostinze asharavuga ati uyu niwe numwe mu bantu bafise filme nyinshi. Urumva Fanny rero yavuze ati none uwo muntu afise filme nyinshi uza gusanga atanazwi, uwo muntu niyo kwibera umufana kwera. Abo bantu bavuga ngo bafise amafilme menshi nibibera abafana bicare hasi baraba umupfakazi nta bindi filme zo kuraba man. Rirya jambo reka novuga nti Fanny novuga yavuze cyari ku mutima, yavuze cyari ku mutima, kandi ikiri ku mutima gishobora kuba kibica nk'iciza. Reka mvuga nti ajyano yarakosheje. Uti gute man? Yari kuvuga ati yapostinze Dani, aca urumva urya muntu yapostinze rero nta hantu na hamwe azwi, muga guca afata abakinyi ba filme akabafatira mu ruvangi. Urumva agaca avuga ngo hariho abantu ngo bafise filme nyinshi ngaha mu Burundi, ngo abo bantu ari kugiye kuraba ngo ugasanga nta hamwe bazwi atakintu bashoboye man. Uvuze abantu bafise filme nyinshi ngaha mu Burundi harimo Sami, urumva harimo Amede, harimo Abel, harimo Riva. Ugaza kuraba Riva niwe yatanguye kumukorera filme ya mbere, urumva. Ugaza kuraba Abel niwe muntu wa mbere batanguye gukorana filme hera na Fanny, urumva. Ugaza kuraba rero gwa ruvangi yabashiramwo. Sasa rero gucuza gufata umuntu nka Abel, ugafata umuntu nka Riva, urumva, nka Dani, nka Sami, nka Amede, ugacumwita umufana man. Amede yakinye filme kuva 2012, uyu munsi ari mu mwaka ugira 11. Mwaka 11 uri kurakina filme, ari mu mwaka ugira 11 ari gukina filme. Uwo muntu rero
yatakaje uburyo bwinshi amafaranga menshi amamiliyoni kuko umwanya nivyo yararonse experience ariko hari ibintu byinshi yatakaje hari ibintu byinshi yahevye ari kuja kudandaza canke agira akorora uwo muntu mana gasohora filime ugashimubwira ngo ni umufana wa Fanny Lavinne ngo nicare yirabira umupfakazi bisigura ko na nyama n'umufana wa Fanny Lavinne muri aka kanya kubera ko turi umufana wa kuko yavuze yuko abantu bose arabafa abakinyi b'amafilme yise mama lao yavuze ati jendi mama lao none erega ico yanyise sinzoca mbaco ngo kubera ko yakivuze urumva tumushigikire vraiment ariko arakora umupfakazi ni filime nziza urumva ariko rero kuvuga ngo turabafana man ako kantu sikeza turaba partenaire nkuko arakora nkuko abandi bantu bakora mbega ugerageje kuraba we Fanny Lavinne ikintu coba catumye avuga ayo majambo kugira aho yita mama lao mu ruhande rwa filme ubona ari impamvu nyabaki bro man hari ikintu bita mu Giswahili kulewa sifa urumva ari ikintu bita kulewa sifa rero nimba yabonye Fanny nta filme nimwe yari bwakore ngo ikundwe nk'umupfakazi bro urumva nivyo urugendo yaragize yaratrendinze irakundwa ariko ntiyari bwagere kuri level y'umupfakazi rero sasa urumva novuga ni emotion zamuteye kuvuga bijya umva ni gihe ababutu novuga yuko nk'abantu baronka iti bayikeneye nta numwe atayikeneye man ariko hari abantu bayinyotewe tu urumva terashitse nyene urumva hari umuntu adashobora gukontrola emotion ziwe nyene ugasanga terashitse nyene arabivuga nyene nawe atarazi ndabizi neza nk'ubu iyo bavyashoboka akasubiza inyuma bijya bintu yari kubifuta urishiri ko yari kubifuta bijya bintu ntiyari kubivuga urumva bisigura ko ubu urumva uvuze yuko yituza kuba yaravyanditse na cyane kuko mani urazi gukora ikintu mani kigukura mani yo fuma homba bafana bose hakahomba abakinyi b'amafilme kuko ubisanzwe acabura bakinisha urumva gufata abantu abakinisha agafata abamuzamuye akabita abafana yo fuma homba baje bafana bose ariko akagumana babakinyi bamwe bamufasha je ndabizi neza yuko bakoranye n'abakinyi nubwo bafana bose baba baheze bakoranye n'abakinyi bagenziwe bagakora igikorwa ciza abantu ntibazorika kukiraba ntibazorika gufana ariko niyagumana abo bafana urumva uwo mufana azomuzana mukinisha ariko ntazokina cyo kimwe na Abere urumva ntazokina cyo kimwe na Dani ntazokina cyo kimwe na Sami nuko bimeze sasa brother mbega urafise abakinyi b'amafilme bagenzawe mbega bobo ico kintu uhora wumva bakivuga kwiki uko ndazi ko obeshi mugendana muzinanye uhora wumva nawe ico kintu bakivuga kwiki bivanye n'amajambo Fanny Lavinne yavuze ivyo bintu uhora wumva bivuga kwiki bamwe mu bakinyi bagenzi ba mane ari abantu kamere y'umuntu itamure kuda kuvuga dufate nka uri umugenzi nkakubona ko defu ntoyikubwira winumira nkahora gusa nkabona ko umengo no bikubwira muga nkabona neza yuko ndabikubwiye ivyo bintu biza kudutandukanya man ico gihe rero jewe mu gihe ntabashaka kuguhomba ndihorera kubera ko usanga ari je ndagukeneye cyane rero hari n'abakinyi ba filme ngaha bameze uko bumvise ko Fanny yavuze nabi ariko kuza kuvuga ngo kuhagarara ku mamedia ngo avuga ati yaravuze nabi gasanga nyene ntibo bivuga nyene kubera ko bavuga ati ivyo mbonekanisha nabi imbere ya Fanny canke ivyo gira ukuntu ariko hari nabandi bashinye kubivuga baravuga ati oya vraiment yarengereye yari kuraba ukundi kuntu abivuga ariko apana kuraba kungende kuntu basi abivuga mugabo akabishira hari ikintu bita imvugo mbabarira amatwi apana kuko ugerageje kuraba nyene nkuko nyama yabivuze hari abakinyi novuga yuko basa nkaho bagize ikintu bafasha Fanny Lavinne ugiye kuraba nka Abel ugiye kuraba nka Liva ugiye kuraba n'abantu novuga yuko bagize ikintu bamufasha cyane umva rero ukiyugeraho abantu bagufashije ubita abafana urumva yuko ni ikintu menga ntikiboneka neza nubwo nabo mbega kwereka ibo bataragira ico bavuga bro niko kundi baramutinya Fanny urumva canke ugasanga bavuga ati nubundi nyene urumva kuza kubivuga ntibicaye muhindura Fanny urumva bavuga ati tigo turamwongereza hiti ugasanga bacha bavuga ati ivyo oniko wocumenga urumva turiko turagira
ko turamwongereza imbaraga umva turiko turamuzamura gusa nyene mu mahit nyene n'amabase atagira ibintu afatiyeko kuko urumva erega nico bapfuye n'ujya mu promoter wiwe Diko Diko nta makosa yari afise kuko yafashe ivyo Fanny yavuze abizana mu nyandiko aravyandika ivyo yavugiye mu kiganiro nawe acaza kuvyandika kuri post amaze kuvyandika rero Fanny rero ntiyashe tangura gusoma commentaire agaca abona abantu baguma bavuga ivyo bintu yavuze ibintu byinshi Fanny acabwira Diko ati ndagusavye iyo post yifute iyo post yifute kuko Diko no muko yandika iyo nkuru yari yayanditse ubwa mbere no muko ayipostinga arayimurungikira ayo makuru genda yafise umva Diko imbere yuko yandika yirungikiye Fanny amaze kuyimurungikira amubwira ati nshireko shirako tu kuko nubundi nari kuvuga narabivuze akubiseko abonye commentaire nge Fanny yatangure kubona feedback urumva yavuze nabi ibiki nibiki Diko futa ivyo bintu Diko ati je ntavyo mfuta ni wambwiye ndabishireko imbere yuko ndabishirako twabivuga yuko ni wampaye uruhusha futa ivyo bintu je ntavyo mfuta futa ivyo bintu je ntavyo mfuta bica bisanzaruka mbega kuvana na Diko ubona ubu naho ubucuti bwabo buhagaze gute hagati ya Diko na Fanny Lavinne nibaza ko nta bucuti buhari kwe ariko nibaza ariko nta byinshi ndabizi mu bintu bavuga ko byatumye batandukana hanini byaravuzwe yuko Diko ikintu yahoye Fanny ngo ari kumuha ama promotion menshi atacyamwinjiriza ama promotion aya Fanny Lavinne ariko nawe atakintu yinjiza byaravuzwe yuko ariyo mvonya mukuru yatumye Fanny Lavinne atandukana na Diko mbega icyo kintu naco nawe ukivuga kwiki bro ivyo urumva ivyo nibanga ryabo ry'akazi kuko sino bivuga kuko igihe basinyana nta contrat batweretse urumva nuko bahembana arifa namuhaye amahera ntiyatubwira ngo arayamuhaye canke ntayamuhaye ivyo namabanga yabo bwite mbega muri uno mwanya rero twicaye ngaha muri studio za Loy TV nyama ntiyemera ko ari umufana wa Fanny Lavinne nkuko yavyivugiye je ndi umupartenaire sindi umufana ntari umufana sasa nk'ubu Fanny Lavinne rero ati yaguhamagara ati nyama ndashaka umfashe gukina filme byogenda gute bro ndagenda ubu nyene wogenda why none kandi uri umufana oya je sindi umufana urumva je nogenda bazi impamvu nogenda kubera ko ndabizi neza bijya ntiyabivuze kubera ko iyo bayarazi yuko bijya bintu biza kugarukana no majambo ahari uyu yaba yarazi feedback biza yari kubivuga nico gituma rero ndabizi neza ntiyabivuze abishaka ugiye kuraba rero nyama inkuru igisohoka navuga abakinyi b'amafilme babanje kumera nk'abaceceka ariko navuga yuko ugiye kuraba mwino minsi bahagurukiye gukorera kwigasije bavuga mbere umenga bo bavyumvise ubunyene bro ugiye kuraba ku ma TV online agenda atandukanye navuga yuko benshi bariko baraza rero ubu bavuga ati kabisa Fanny Lavinne yararengereye abakinyi b'amafilme yararengereye bamwe mu bamufashije navuga ngira burya baremera ko bamufashe aravyemera none yovya nkagute none tubizi turabizi mani yaza kugira gukina mwitenga hari ama TV online yamuguye inyuma mani akagenda kugira ngo gusa abe Fanny Lavinne abe ujya uno munsi hari abantu batanze amafaranga yabo menshi urumva kugira bakine filme bakore nyinshi zishoboka kandi zo Fanny yarazirimwe urumva Riva yatanze uburyo bwiwe bwinshi urumva n'umwanya wiwe Riva niwe yamukoreye agafilme ka mbere kari ku channel ya Fanny kamahasa ni agafilme ka Fanny kamahasa ni Riva yagakoze urumva yo ndibaza donc reka dufate ko kubivuga ntivyari novuga ntiyabishaka nyene umva yari nka accident tu sasa nyamareka tuve kwiyosije twigiye ku ruhande rwa filme kuko usanzwe uri n'umukinyi w'amafilme novuga yuko usanzwe ukina neza ugiye kuri amafilme yanyu na amafilme vraiment novuga yuko aba yanditse neza kandi akogwa neza mbega y'amafilme yanyu ni yakora nyene canke turafashanya murafashanya sasa brother mbega uruhande rwa filme mwakino gihe urubona gute ariko ku ruhande rwanje novuga yuko filme mwakino gihe muriko murakora neza cyane ugiye kuraba amafilme ariko arasoka ugiye kuraba vraiment ni bien sana muriko muraduza ibendera ry'igihugu hanze y'u Burundi n'abarundi muriko murabakundisha filme ndonde brother mbega nawe ni kubibona bro
ya niko bimeze kuko uri kubaraba imbere ya 2012 Kanumba atarafa bro aha studio zose zo ngaha zizuze filime z'abatanzania kabisa ashaho wacha hose Kanumba we waranayitwara ngo toka kure ngo ico kizanye ngo twara hariya ngivyo vy'abarundi ngo twara hariya mugabo ubu nyene baricara nyene bakazifatisha ku ma studio bagatwara muhiri wabo kuraba ya kandi kare nyene batanaja ku masede byari bigoye byari binagoye naho ku ma studio uronse umuntu yarafise ijyanani yarafise flash ntibari benshi ari bazishira ku makarite memoire novuga ubu hariho evolution novuga yuko hari benshi mani hari benshi b'abanyarwanda kera babona bazana amafilme yabo n'amaguru moto mani bijya bihe byari bikaze mvye barayazana ndibuka metre nzovu yarazidandaza ingozi n'amaguru kuva mu Rwanda ni lege uzanye filme gusa urumva yuko hari abantu novuga yuko impano zabo kabisa ugira batira imbere baba barakoze cyane umva kuva mu Rwanda uzanye filme n'amaguru mu Burundi ngozi urumva ni ikintu kidasanzwe sivyo kora mwana wewe wabikora canke ubu navyo igituma babikora kera na déplacement ntizari zoroshe ntizari zoroshe usanga izimvye sana kugira ufata imodoka usanga kugira ufata imodoka ari hajya bari hindego ubu hajya uyashize mu gaciro rero urumva mbo wajana igunira igunira ry'amahera hajya ku mamodoka kugira urire gusa wajana byari bigoye man ariko rero urumva tuje turabishima kuko ntavyo twaciyemo twebwe ivyo ari abantu twasanze barakoze ari abantu twasanze bigeze nubwo natwe tugisiragoringanye umva mwe mwashikiye mu guzuye tu oya ntigwari bwuzure umva mwe mwasanze basi ari akantu bari bongeye basi nk'agatafari bari bashize umva twebwe twaje YouTube hari ubu ntayari ihari rero yaji basanga umva kuri studio barajyana tubaga we warakina ugacufata kuri studio gizimana uyigutorera Imana yabicanye bayitoye nawe ukasanga ukagaruka heza ukwezi ebana ngo nta numwe arayimbaza ngo nuwonda yongera ngo ntiyemera titi umunyongera umuziki bazi ariko ubu novuga yuko biriko biragenda neza ugiye kuraba bamwe barabatuma kugira mu bafashe bakaba amafaranga ariko kera novuga yuko wari umurimo mwitumo warakora ugasanga nta nijana buhawe kandi ukabikora ubikunda kandi ukabiryohererwa ariko no munsi kugira ukine filme bashaka gutuma ko bakaguha amafaranga mugasinye na contrat kugira ushobore kuboneka muri iyo filme ni ikintu ciza ni intambwe ishimishije brother mbega ubona nko muri kugira muri 2010 nako 2030 ubona filme izobihagaze gute mu gihugu cyacu cyo Burundi sinobivuga sinovuga ngo izo bigeza aha ivyo n'Imana yonye nibiyizi ariko ugerageje kuraba ariko ndabiza zobaye heza haruta mbega nk'ijya timu yanyu nk'umuntu avuze ati hari abantu benshi mani iyo muteye imbere muca mwibagira abantu batoya urumva ko namwe mwaciye mwarahuye n'amasirago kugira mushobore kugira aho mugeze no munsi mbega nk'umuntu aje kubasaba ati je nayi ndashaka umfashe ndafise impano ariko nta buryo mfise nta mafaranga afise ariko ndashaka yuko nanje ufasha mbega muri ico gihe nka nyama ntutubeshe wobigenza gute abwo ati nta nijana afise ariko vraiment ndafise impano yo gukina filme muri ico gihe wobigenza gute bro icambere twebwe nta mafaranga dusaba kugira dukinisha umuntu twebwe gusa donc turakumenyereza mu gihe tubonye ubishoboye turashobora kugukinisha nk'abandi ariko mu gihe tubona utarabimenya turagushira ngazwe mu matukumenyereza kugeza ubimenye bro hari umuntu ugeze gukorana ikiganiro aravuga yuko yari umuririmbyi aravuga ko bro je kugira ntera imbere narazindukira kuri studio y'umuntu nkahirirwa nkataha ku mugoroba niriwe ubusa nagiye n'amaguru nkataha n'amaguru ari gusa kugira ngo ndabe ko nkorera indirimbo mbega wewe kugira nawe ushoboye kumenya ibyo kweditinga amafilime kuko novuga ko biragoye muta kugira ufata ama image yateranye kuremo filme novuga yuko ni ikintu kigoye sana mbega we kugira nawe umenye gukora ama video kugira umenye gukamera kandi usaza uri umukinyi w'amafilme byo vyaje gute bro ukuntu vyaje je natanguye nkina muri Rukundo TV kwa Same Rukundo TV ntari bwanabeho twari tugikina muri Burundi TV bo turakina haheze nk'amezi ane niho Burundi TV yaca yugara azana abandi bakozi haca haza Rukundo TV urya mu boss wa Rukundo TV
bo niyo guca arondera basami ca turimukana muri rukundo ca turimukana muri Rukundo TV. Rero turi muri Rukundo TV twarakoze turakora mu nyuma ntangura kumva yuko umengo nivyo kumonta no vyiga umenga hari indi mpano ufise muri wowe tu bo ndamubwira rero mu cameraman yadukamera muri Rukundo TV yitwa Aimable n'ubu ni w'abakamera n'uyu munsi ndamubaza ati none jewe vyogenda gute kugira basi menye no gufata kamera mu maboko. Umunsi umwe tugiye kumubone tugiye gukora filime yitwa Vyondo Vyondo bo niwe muntu wa mbere yaciye atangura kumfatisha kamera ngaha ati fata arayimfatisha mu maboko nkaguma njugumira urumva ariko buke ndateba ndamenyera bo kamera birasa na gufata kamera ndamenya ati ndashobora kuyifata ku kamera ariko montage nta n'ikintu nakimwe narinzi urumva ico gihe namukinama ba mu Kamenge bo ndamubaza ati rero ibintu vya montage navyo gute turaza muhira bo nkaca mva mu Kamenge n'amaguru hariya mu Kinama n'amaguru no mu Kamenge kuri 13 muhiriwe nkirigwaho urumva akanyereka guteranya ama image ufatanya ubu image iki ndabufatanya rero ico gihe yanyigishiriza ku ma interview ibiganiro ivyo ibiganiro kiganiro rero ndagikora aranyereka ukuntu nshobora kugiteranya mugabo kajya karugo ko hejuru urabura kumwe no ndabura ukuntu ndagashirayo ndasubira mu Kinama ndamubaza Sami kajya karugo ko hejuru bagashiramo gute ati kajya urashiramwo ugacuga punguza buke hanyuma ugacuka duza hejuru ndagenda ndagaruka mu Kamenge birananira binaniye yongeye kubikubwira ate birananira nawe Aimable yavuze ati aho wowe nyene niwe uzokishiriraho ntavyo ndakwereka bro ndirigwaho urumva burira saa moya ndataha mu gatondo ndagaruka burira saa moya ndataha ku munsi ugira gatatu yaciye abinyereka mzee slago bro ku munsi ugira gatatu yaciye anyereka ukuntu ushira mu wirigwaho wiriwe n'ubusa wirigwa ubusa oya yarangaburira kuko je ntana mayira Aimable yavyafise umutima mwiza kuva kera Aimable yaramfashije bro Aimable warafise umutima mwiza byatareka tumubwiye ati big up sana bro yaramfashije kabisa nuko ndayishiramwe bo ivyo ndabimenya maze kubimenya bo turabandanya dukora na Rukundo TV mu nyuma haraza ide rero yo kuvayo urumva kwera wabaye umustar abastari muragoye umustar sinabwo abastari nta busare uyu munsi ntabwo mfise urumva maze kuvayo niho naca ndamubwira Simo ndamubwira ati kubera iki twebwe tutokora ivyo wacu urumva tutatangura gukora ico gihe na filime nimwe nari bwandiye urumva na filime niyi wari bwandiye ariko urumva ko mu mutwe ukora yiwanye kandi na cyane ko Sami we yazandika mbona yavyandika mbona akabidirectinga mbona bon tumaze rero gutangura na Sima carambye ati no wewe uzoshobora kwandika filime jewe nzokamera gusa ico gihe nzokamera ibindi nawe uzimenya kwandika kudirectinga vyose uzokwimenya bibaye ngoma nzu na monte sawa nambye ati je nzobishobora aho nta nimwe ndandika jewe nzobishobora kwaro kwihagarara ko tu mugabo kumva ati mugabo muri wo warumva yuko utigeza kubishobora je numva ko nzobigira bo cha turatangura rero tuca create ijisho media tuyicreye bo twarondera abakinyi tubarondeye turabaronka bo cha ndavuga ati rero ubu rero tugomba dukore ya film urumva bo cha ndandika filime yitwa Mabukwe yararabwe sha sezo twakoze ya mbere bo ndayanditse ibipapuro vya mbere ndatabura nabona ko ari uburobe wabita urumva ndavuga ati aha hantu genzo hago ibintu niriwe ku munsi wose ndatabura ku mugoroba mwijoro ca ndaryama mugatondo subira ndavyuka kwanza ndabivyukako ndabivyutseko ndasubira ndandika ca ndavuga tubu rero mafu genzo kini binyene nibazo bikunda batazobikunda mafu birabisha urumva cyambye ati tugende rero kuri tere tuje kuri tere ca turacomoka turafata amabajaji no kumubone tuva mu Kamenge twakinira kumubone ico gihe
yarafise amahera yarayafise yarayazana tukagenda gukina kandi ico gihe kubera ko naze namanye kumenya gukora ibintu vy'amamariage n'iki no gusanya ama image nayo ndabizi nagenda nko muri mariage bakaduha amahera tuyatwara rero muri film turakina tugeze kuri episode ya 5 bona vya bintu mengo vyocamwe menga birakomeye mengo byo vyocamwe mutari mwizeye mubona tugeze kuri episode y'indwi kino dusha turamonetiza urumva vya bintu kumbe birashoboka birashoboka turabandanya rero turabandanyira hera turakora Aisha turakora inkoko nirigi turakora imbeba turakora devil spirit n'izindi nyinshi inkoko nirigi kweli mani yo boro umva gute mani iyo kwanza sinema tw'inkoko nirigi iri no muri festival inkoko nirigi kamenga harimo akantu k'ubwenge muze kamenga harimo akantu k'ubwenge inkoko nirigi kugira ukiyumvire cyane mu menga oya inkoko nirigi urumva ufite urumva filime hajya kava ya filime kabara akantu urumva kagaragara ariko katagaragaza ibiri muri filime urumva kabara akantu urumva harimo akantu uvuga ati iki kintu reka ndabe ibintu birimo indanda biyo filime ikunge nikoze ndabe kuntu imeze ndabe ivyo bavugamwe hari ya filime yararabwe mani nkoko nirigi ni navyo vyabaye ejo turi muri festival ejo twaragiye urumva hari ukuntu bafata bagakora publicité ya filime zirimo baka projecta nka kurya bavuga ati filime zirimo nizi akavuga izina ryayo na cover yayo izina ryayo na cover yayo baravuga rero filime zose ashikiriye filime ziwanje acavuga ati avuga imbeba urumva bari bazi basi ko yitwa imbeba mugabo hariko abantu kuri kava bacabona kava hariko hajya kabeba kajya gapanya nyene kabeba kajya gapanya n'umuzungu yari yicaye imbere acaratwenga mane reka we iyi filime iri imbeba kwe barashikira inkoko nirigi barindira abantu bazabona inkoko yifitiye irigi kukugura imeze urumva nyene abarimo akantu nyene ko kunyegeza uko reke ivyo bintu cyane mu inkoko nirigi bro cameraman mara akantu wo kumva gutega cyane cameraman ntakumva fresh inkoko niri man wana ni inkoko yari ifisa akagi ku kuguru iyo rengo ni filme ga urumva iyo kavaga bro harimubwe nawe kayitwega wana sasa bro tunarenga abasozera brother anobuye butumwa okwerekeza kuri Fanny Lavinne ubutumwa okwereka kuri Fanny dukore gusatira kamajambo nta numwe ashoboye mani nta muntu numwe azokubwira nakanumba yaragikeneye kurenga hajya urumva na Arnold Schwarzenegger arakeneye kurenga hajya na Jet Li arakeneye kurenga hajya na Jackie Chan arakeneye kurenga hajya na Van Damme arakeneye kurenga hajya nta numwe agera aha umaze kugera ahantu ubona kurenza abantu nabikunaniye urumva urumva rero nibwo butumwa umuhaye Fanny Lavinne tunamubwiye ati Fanny Lavinne kabisa urakora bien turakuzi kandi filime za turazikunda ariko umukozi mwiza ubutumwa bwa nyama nibaze ko buzaho gushikira sasa brother tukiri ngaho nyene ndashaka urungike no butumwa kubakinyi b'amafilime muri bisange ko novuga yuko mwese hamwe muri ko muratuma filime ndundi itera imbere ndashaka rero ubutumwa werekeza kubakinyi b'amafilime bagenzawe bro ubutumwa no kwerekeza kuri bo umukinyi wa filime wese ahari umukinyi wa filime ndundi yigurire kamwe kuko bariko barakora umukinyi wa filime wese ahari yigurire kamwe kuko muriko murakora bariko barakora cyane kuko uriko yabamwe iyo minsi umuziki man umuziki warudomina sana wagira ukukumva Mr Champagne ngo urumva wagira ukufizo ngo Satbi ngo fite mugabo ubu Satbi akubitamwo azamva umupfakazi hariya urumva Fizo yakubitamo ngo ari ngo muri Norvege hehe abera gakubitamwe urumva ubu rero byose nuko biri gupimana biriko birahiganwa tu biriko biriruka nako umuziki na filime ni kujya ko muri Tanzania ko muri Tanzania nta muziki wari uhari kanumba gihari
wari uhari ariko ntiwari hejuru wari cyane hejuru kuko kabisa. twarabana Diamond yagiye kuboneka cyane Kanumba amaze gufa kabisa ico yashico turacemeranya cyane. Sasa brother kanda gushimire kubona waduhaye umwanya kubona wemeye kuyaga n'abakuzi ba Loy TV kubona wemeye kuza muri studio za Loy TV tukubwiye ati merci beaucoup wakoze kuduha time wakoze kwemera kuza ngaha reka tugushimire sana big brother. nawe mwakoje cyane. Agise bakunzi ba Loy TV yari Mr Radio kuri micro ya Loy TV kuri kamera uri kumwe na Pasia umukameraman uvuga ko abikora fresh. Pasia big up sana brother. Agise wowe abikoze rero ntibagiye gukora subscribe kuri Loy TV wotarabikora please bikore right now. Yari Mr Radio kuri micro ya Loy TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Mr Radio nyama, we love you so much. Loy TV.